Ikiganiro ni kuri BHT FM aho uyu munsi dufise umunyamuziki kuko ikiganiro murabimenyereye n'ikiganiro c'umuziki kuri BHT FM uwo mukurikirani jewe Titi Elijah aho dufise umutumire wacu Patrick Iradukunda. Patrick ntiyenze ni Iradukunda? Irankunda Patrick. Okay, sorry, ni Irankunda Patrick azwi ku izina rya Patrickson. Tudatevye reka tubanze kwanza twumvirize kamwe mu karirimbo kiwe gashasha aho nibaza ko kitwa Rekigwe. Niyo Rekigwe niyo ko bariko oya. Okay, reka twumviriza mu ndirimbo ngango reka twumviriza akadufise hafi wiyenze gato reka dufise turonde tuvuza dufise hafi gato. Mama we Hello, this is BHT kazi wacu gihugu c'amavukiro mama tubahaye ikaze diaspora abarundi bene wacu hagezaho abarundi tugarura agatima mu gukunda igihugu catwibarutse muze dushimira Imana yaduhaye Uburundi igihugu c'amata n'ubuki Murundi kazi twahawe itunga rikomeye mu buseruko urashajije mu buraruko urashajije mu burengero urashajije ndetse no mu bumanuko urashajije Barundi muba mu Tudatevye reka tubandanye ikiganiro cacu c'umuririmbyi Patrickson. Mushobora kutubwira ingene mwitwa neza kuko twatanguye tuvuga ibitari ivyo. Ni Patrick nde mubahehe mwatanguye umuziki ryari? Okay, nkuko bisanzwe ndumuririmbyi. Yego. Nabamvuka mu ntara y'Ibitoke, mvuka mu ntara y'Ibitoke mu Burundi. Yego. Nkaba natanguye umuziki. Musanzwe umuziki ni don, umuziki wanje uri muri don amaraso, yani ntaga umuziki wundi wo gutora. Ningabirano. Ni umuziki so gwera mu inote ndibaza mu musabe muziki by'umuziki mumenye by'umuziki gwera kuri do nyene cyumva. Kuri do re mi fa so gute. Okay. Uvuga umuziki wanje watanguye depuis 2005 none nabona umenga nashaka kudemara music. Yego. Ninjira muri studio kwa Romeo Ikirimba Art muri 2005 vers 2006 nyene itangura indirimbo muri December yari sohotse ya mbere ya 2005 vers 2006 yitwa Sinarinzi Tekno yora inimba rukundo y'umutama. Yego. Reka mbere nayiririmbye reka ndanayivuze gatowe. This is a remix. This is a song. Patrickson mubandanye nta kibazo. Okay, hama muri 2006 none ayikora bibaza yararenganye cyane iyo ndirimbo yahora ari amutama wanje wita Baki John yahora arimba mu mabantu. Yego. Na orchestre ubumwe izo ni orchestre yagihacamo. Yego. Acavyara umwana Patrickson. Rero Patrickson abanaciye fata umwuga w'umuziki gushika n'ubu unye muri iyo music nyene utundi nyene tw'ubuzima nyene busanzwe nyene. Ariko nkora music y'amajambo make ya ndavyumva ko wakurikiye amaraso ya Mutama. Yego, amaraso ya Mutama niyo nakurikiranye. Yego. None Patrick muba mufise indirimbo nshasha muriko muradutegurira inyuma y'utu turimbo duhari mumaze gukora? Musanzwe mu ndirimbo ayo indirimbo nasohoye ubushize ya diaspora ifasha abarundi isaba abarundi baba hanze. Ndibaza ko bamumaze kuyironka ivuga kazi wacu. Yego. Iyo ndirimbo yiteguriwe gukorwa amasanamu inyuma y'ino semaine. Ni indirimbo ya diaspora burundaise. Yego. Nazi murayifise ngaho. Yego. Ama rero inyuma y'iyo ndirimbo ari indirimbo nashaka koko nakoresheje ingufu nyinshi mu kuririmba ndetse n'ubuyinyanyuzi bukwiriye ku munyanyuzi bita Clovis Pro akora muri Agape Studio. Yego. Indirimbo ije ku izina rya Urantunga. Okay.
ariko ntabwo irasohoka iyo urantunga oya indirimbo ntirasohoka ariko tuvuganye na producteur neza kuko nyene bariko baravyitwaramwo niba zarasikaye Guitar Solo niyo bari bakivuza yego Guitar Solo basana bahejeje ubu ndazi producer ari muri mixage yego nejo nibaza nka sambiri tijoro izobishitse kuri YouTube ejo ku munsi w'ejo vendredi sambiri tijoro yego Patrickson turumva ko muri abaririmbyi ba kera kandi musanzwe mufise n'ingabirano muvana ku bavyeyi banyu muha impanuro abahe kuba izihe ku baririmbyi bariko baravyuka nabone bashaka gushika nkaho mugeze namwe mubaha ingufu zimeze gute mubabwira gute kugira nabo ntibacike intege eko gukora umuziki musanzwe nko mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi music ni ikintu kigoye cyane surtout rero nk'umuntu usanga nka jewe nubwo ndi muri byo mu Burundi urumva ko mba mu ntara y'Ibitoki no sanzwe mba Bujumbura ndayijamo ngiye gukora umugabo wanje wa buri munsi yego ni kuvuga yuko kuwukora umuziki mu Burundi vraiment ni ikintu kigoye cyane kugira ngo bibaye n'uburyo bw'amastudio yego uburyo bw'amastudio ndazi ko bukora benshi ugasanga studio nk'ubu tuvuge nk'aho muri Agape studio yego audio igeze ku bihumbi ijana kandi izo 100,000 nazo nyene kugira ngo ayikore nuko mwumvikanye buhoro buhoro naho nyene yani afise umwanya ko kenshi akunda kuba ari muri akora ama gospel yo ni example ndabahaye none ntaguciriyemo n'abaciriyemo nkaho uvuze ngo nakantu aba mwumvikanye uko aba kenshi akorera mu gospel ntabwo byaba bisugura ko ari uko muba muzinanye kugira ngo agukorere ku muntu nawe batazinanye wumva wewe bica bigenda gute oya musanzwe producteur n'umuntu afise umutima mwiza amuta Clovis Pro benshi baramuzi yego nanje ndakunda kugorana araba ingene uje mu maso yawe yabona umenga kumbure urafise ingene ugomba yani ibana santima kugiriye bivaye no kungene mwayaga kandi nawe akabona ko ufise ingabirano atari ibyo uri kuriga ingabirano ya akubwira amahera yamanje kwanza kukubaza wamanje kumuririmbira kumva koko kushoboye ari n'abasubiza inyuma okay tubandanye kukuga ico nariko ndashikako yego nariko nshika kukuhanura abaririmbyi rero urumva ko umuziki mu Burundi ugoye ntibacike intege jewe urumva naho koze unahutanguye depuis 2005 urabona nk'ubu gushika n'ubu ndetse gukora turi 2018 yego akarusho nanguye kukabona muri 2018 niho mbonye ko umuziki ari ingirakamaro umuziki ushobora gutungira umuryango umuziki nubaha impanuro bawukore bishitsemo ko ari umwuga bariko barakora yego biyumvira mu kuririmba biyumvira indirimbo z'akamaro yego biyumvira indirimbo zishobora kubaka igihugu cyangwa indirimbo zishobora kunywanisha abarundi ndetse n'abanyarwanda kumbure ndetse East Africa yose musanzwe ntabwo bisigura ngo ni nko muri mengo igihugu mugire no ashaka kurimba iyo urukundo rukaba urukundo rushitse kuko hari indirimbo z'urukundo zifise kuba zogushikana ku ntumbero nziza none abarinzi rero abarinzi yuko bokora indirimbo babona ko zishobora kubashikana ku kintu zishobora kuzotunga ndetse umuryango wabo nk'uko papa yagiye aririmba indirimbo za Sinarinzi abona zarafashije umwana we kumenyekana umwana we yaramenyekanye ku ndirimbo yaririmbye ego Patrick umwanya turabona umwanya uri kuraturega mutubabaze tubazo tumwe Patrickson mufise indirimbo zingana gute kuva mu 2005 nkuko mwatubwiye mwatanguye umuziki mufise indirimbo zingana gute indirimbo dufise twebwe musanzwe zose hamwe ndashobora kuvuga ko nafise indirimbo 10 shiko no mwana none Patrickson ndabaze mu Burundi nuyihe muririmbyi mukunda canke iyo mwumvise nk'umuziki we mwumva muryohewe cyane ni muririmbyi uyu musanzwe cya mbere kimwe urazi ko umuntu amanza akikunda wenyine ubwiwe yego umuntu amanza akikunda wenyine ubwiwe ndakunda ukuntu Satbi aririmba kanatsinda twarabonana twaricaranye cyane niyo aba ariko araririmba
nyene mwicaye muteramye ariko arakuririmbira urumva koko ukungene ariko ari umuntu ashoboye koko by'ukuri yani inspiration yiwe ingene iranyinspira ndakunda ingene arima la composition ziwe. Okay, Patrickson turabashimiye cyane, turabemereye yuko indirimbo yanyu shasha niyasohoka tuzobaha ikiganiro cyo kugira mu vuge ko neza munadusigurire n'icyo mwashatse kuyiririmba yariyo. Turabashimiye cyane, murakoze cyane. Mushobora kuvuga akajambo mushimira BHT FM ku bikorwa ikora cyangwa uko muyumva? Ngo cyambere kimwe BHT FM ndayishimiye cyane kuba yo kwiyumviriye kuma akakanya ko kumenyekanisha kwego kwa East Africa. Yego. Kandi nkaba nemere BHT FM ko kuyo ndirimbo ndiko ndakora. Yego. Yuko itegerezwa kuba iyo boneka muri BHT FM ubwa mbere mu radio yose mu Burundi. Yego, merci. Ko yo manzi kabone ubwa mbere BHT FM ironka kandi nkabasaba BHT FM ifashe promotion kumbure n'abana bo mu Rwanda canke bahe muri East Africa bashobore kuba bamenya indirimbo kwikozwe mu buhinga bwa none. Yego, murakoze. Ashimira cyane na Clovis Pro wa Agape Studio. Okay, murakoze. Iyi radio yacu irumvikana ku bari mu Buganda baradufasha kuyimenyekanisha muri Kenya, eka mbere no mu Rwanda ndetse no mu Burundi hoho yumvirizwa cyane. Turabashimiye Patrickson, reka tumviriza akaririmbo kamwe kanyuma mwaririmbye kitwa iruhande yanje mwakoreye muri studio Agape Studio, Clovis nyene yayibakoreye. Murakoze cyane Patrickson. Okay. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. This is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Murakoze cyane bari kubumviriza ikiganiro BHT FM, ari Titi Elijah ikiganiro cy'umuririmbyi, aho dufise umuririmbyi Patrickson. Mugire umugoroba mwiza, turasubira ku mugoroba mu kiganiro cy'abakundana. Murakoze cyane.